Okay. Yes. Reka ndabaramutse ndabipfuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdishanyuma. Karibu cyane hano ku rubuga rwa Omdishanyuma. Ni official yanje aho nzoza ndabasangiza abagenzi ibyubiro bitandukanye. Mbona ko vyogira akamaro bene wacu, hariho kubasangiza ibyumviro, hariho kubarangira ama opportunities, hariho kandi no kubashiriza ama info. Benshi babifuza kuvugira ko umuco, benshi bifuza kumenya. Okay, iyi channel rero ndabasavye uyabonesheko tuba umuryango munini kandi mu gihe gito cyane. Birashoboka abagenzi, really birashoboka. Iyaboneshe ukena mugenzi wawe nawe iyaboneshe, umuhe ka link donc ugire s'abonner cyangwa subscribe. Okay bagenzi, icyo ngiye kubabwira rero ni iki. Muri kino gihe murabona ko abarundi benshi basindoto no kurizo kuja mu mahanga, kandi ku rugero runini, sine rugero rutoya, no rugero runini cyane. Bityo rero sari okay, abarundi benshi bashaka kuja mu mahanga kandi ni vyiza cyane no kuja gusumirayo. Hari ikintu nabonye muri kino gihe, abantu benshi barashaka umuco kujanye na Serbia, bashaka kuja muri Serbia bagenzi ndababwire ko ni igihugu kiri kimwe mu bihugu biri Buraya, ariko kandi isanzwe yegeranye n'igihugu ca Kosovo. Hari abakunda kuvyitiranya ngo Kosovo na Serbia, no si bimwe. Nkuko bashobora kuvuga ati nk'intara dufatiye yandi ya Rumonge yavuye kuri Bururi, nkuko bashobora kuvuga ati intara ya Mwaro yari yavutse kuri Muramvya uretse ko buzahindutse. Nkuko bavuga ngo ntuze ya Ukraine iva kuri Russia, rero na Kosovo yahoze ari intara imwe, mugabo igasa nk'iyigenga ya Serbia. Hama biraheza biratandukana, iranko ubwigenge rero bwayo. Kosovo yikukiye 2008 umva ni vuba cyane. Ariko rero yaba igihugu ca Kosovo kirakeneye cyane abakozi b'abarundi, yaba na Serbia irakeneye cyane abakozi b'abarundi. Bagenzi, muribuka ubushize n'abarundi benshi bagiye mu gihugu ca Serbia inyuma yuko bari hasinywe amasezerano yuko abarundi babishoboye canke bavyipfuza baje gukora muri iki gihugu ca Serbia. Ayo yari amasezerano y'ibihugu byose, donc Burundi na iki gihugu ca Serbia. Abarundi nkako baragiye Serbia, mu nyuma yarabidogeye kandi ku rugero runini. Okay, Serbia cyo kimwe n'icyo gihugu ca Kosovo ni ibihugu biriko biriyubaka cyane kandi ku rugero rwa cyane. Ibihugu rero byinshi biriko biriyubaka, burya bimwe mu bintu bikunda kuza imbere no kubaka amazu manini. Hari abusanga n'ama appartement y'abakozi b'amahinguriro, amazu y'abakozi b'ama departement ya leta n'ibigo byinshi bitandukanye. Uko kenshi mu bihugu biteye imbere niko usanga bikora. Ariko kandi ni uko bariko barubakwa inganda nyinshi. Donc rero ibihugu biriko biriyubaka nkuko ibihugu biba bikeneye abakozi benshi ku rugero rwishi. Aho rero ntibapfa abakozi barondeyo nk'igihugu c'u Burundi, kuko gishobora kuvugana kigavugana n'igihugu kigenzi cacu. Murabona ko nka mu Burundi sinzabona namye numva bavuga ngo u Burundi burafise ibice bishika 75% by'abakiri mu myaka y'ubujene, no kuvuga batarenze imyaka 40 canke 35. No kuvuga ivyo bice rero ni byinshi. Muravye ibijanye n'ubuzima mu Burundi murabona ko atari kirenga. Bityo bavuga bati rero mwe ko mufite iyo jeunesse ikiri nini, duhe abakozi. Okay, u Burundi ati turababaha. Okay, abarundi rero isinzi baragiyeyo, mugabo Serbia nkuko bari bagiye kwikorera nivyo kuri baci bisa nkaho baci bagira inzira ibatwara muri Schengen. Yego naho hari Buraya, mugabo ku bantu batabizi burya yavuze ngo uburaya canke Europe, ijya Union Européenne mwumva ntihurikiye mu bihugu bya Buraya byose. Oya, harimo ibitayirimo kandi biri Buraya. Ijya Schengen muriko murumva hari ibihugu bitayirimo, ariko navyo nyene bikoresha amaeho, agiye ajya amafaranga y'amaeuro akoreshwa kuri bijya bihugu byose.
Okay, abarundi bati none ko twe duciye ubwenge dufite umwete kandi dushaka ubuzima cyane abantu twoje kwaronderera yevyo kunanyere ko muje kwaronderera mugabo ico biza kubasaba n'igiki bashobora kubabwira ati turakeneye abantu bafise par exemple bafise inguvu donc abo kenshi bacu babakoresha muri rya mirimo bita ubu aide rero sinzi ko abantu bagitahura aya bavuga icongereza bavuga no n'aba helper donc aba helpers ino twe tukavuga ngo n'abayede cyangwa aide mu France aide maso hariya bitandukanye nuko ngaho iwacu muri Afrika bimeze mu aide abahembwa amahera make hariya hembwa menshi hembwa menshi nivyo rero hariya ushobora kugenda ugasanga ushobora kwinjiza amahera nk'amajana nk'atanu y'amaeho kandi wahejeje consommation zose biya bihugu yaba Kosovo yaba Serbia ibihugu bikizimbutse kubamo kubyo usanga ariyo n'abantu bava muri rya Schengen muri ko benshi nzi ko ari indoto z'abarundi benshi iyo Schengen turavuga nk'ubufaransa ubwongereza Allemagne ububirigi Autriche biya bihugu donc biri muri kaya karere donc hariho benshi rero bavayo bakaza muri za Serbia bakaza muri za Kosovo bakaza muri za Albania kuko wibaza ko ari kubera kibahaza na karere abantu bashobora gukoresha ushobora kutinjiza amafaranga menshi nkuko bimeze hariya muri Schengen mugabo naho savinga menshi ovete muri Schengen cange Amerika na za Canada nano bakubwira ko uhembwa menshi mugabo abantu bari burabe benshi bamaze kubimenyera hari wabo dohora tubiyaga bakambwira ati orege ino ntibi ikihutirwa cyo kuvuga ngo uhembwa ngahe ahubwo usavinga ngahe kuko ushobora guhembwa menshi ugakana konsoma menshi dufate nk'akarongo mu Burundi nk'umuntu ahembwa miliyoni 5 agaca mu nzu ya 2 miliyoni 5 uyo muntu egare ko abafise n'umudugu dahuha uru igitoro cyinshi abana biga ahantu hazimvye niyo agiye kwivuza ntivuriza haje twese twivuriza yivuriza ahantu hazimvye zozo asanga nyimba hembwa 5 miliyoni hagiye ukwezi guhera asa nkuba yamaze aha niye bari mwideni canke ibasi bijya kwirana kubera nawe cabaho ubuzima buzimvye kuko yinjiza menshi ugasanga ari wundi yinjiza 1 miliyoni agaca mu nzu ya 300,000 cyangwa ntashike akemera kubaho bwa buzima donc busanzwe gose kugira ngo aza saving arabe ko yosigana na 300,000 ku kwezi sivyo naho rero abanyabure baca bavuga ngo ntituraba ngo hembwa ngo menshi ntituraba ngo hembwa ngahe ahubwo turaba usavinga ngahe muri Serbia muri Albania cyangwa Kosovo aho hantu hose umuntu ashobora kuziganya amafaranga menshi kandi adasanzwe ahembwa menshi okay ico nami ndakibona ari umunyamerika nami ndaba kuri chaîne yiwe ya YouTube ahubwo ati je navuye muri Amerika kandi nahembwa ibihumbi 6 by'amadolari ya Amerika ariko ukwezi guhera shobora kuzigana ata $300 fisi cyavuga ati cinacire ndavyumvisha umugabo wanje yari umudamu foko tuje muri kariya karere atubunga rero ndashobora gusavinga 1,500 ati kandi naho nyina amayero asumba amadolari donc ibyo je navyo nigeze hari none rero umuntu ashayibaza ati none ico gihugu ca Serbia ko twumvise leta y'u Burundi na leta ya Serbia baherutse kuronuvera amasezerano no kuvuga ko bigiye kugenda gute abarundi mbega bagiye kujayo umushikiranganje wa relations extérieures canke w'imigenderanire bw'u Burundi n'andi makungu mu kiganiro yashikirije donc aho yabazwe ibibazo byinshi n'abashinga amateka yari yaje mu makoraniro mu Kigobe mu namashinga amateka araheza arabashikiriza rero ivyavuye muri ayo masezerano ico bizomarira u Burundi n'akamaro bizogirira abarundi baramaje ibibazo byinshi ariko bagenzi ikintu caje gusa nk'ikidatomotse ni iki kijanye nuko ayo masezerano avuga yuko ari abazoja muri gihugu ca Serbia nta visa basabwa yego nukuri ikintu cyari ciza gose kandi cyofashije abarundi benshi kuja gusuma ama experience imitahe n'imigambi kumbure kuko hari ivyo ushobora kubona hariya wimwe ati ibinoje iwacu noco ndavyaplika kandi
bazanye ikintu gishasha koko byari byiza cyane nta atama visa asabwa ariko ikintu kigiye cabaye kandi benshi basa nk'abadatahura nuko hatanzwe imigwi ibiri y'abantu bashobora kujayo umugwi wa mbere nabafise ntuze ya passeport diplomatique nama passeport ari hejuru aronkwa n'abantu bake cyane izo passeport zironkwa n'abantu bake mu gihugu benshi na kesho uzosanga ari abategetsi canke abambasaderi muri make n'abantu bake cyane mu gihugu bashobora kuzironka abo niyo bazojayo abakabiri nabazoba bajanywe na service y'igihugu novuga dufate igihugu kiraguhaye mission ugiye gukora iki niki nukuvuga kizotangura iki gihe kizohera iki gihe kandi ugarutse iyo passport zo uyisiga kuri aeroport nta niyo utahana so umuntu rero aribaza ari naco byagumye byibazwe n'abantu benshi ati none kuri twebwe abarundi bato imaze iki aho niho hakiri kibazo nibiratomoka neza ariko kumbure twizera ko indongozi zigize leta mvye kandi inkozi ivyo zizobiraba kugira ngo biba karyo kuri zina murundi wese nubwo basi no gushika navyo bigoye je nabo duhora tuganira bakambya bati none aho hantu uti nta numwe tokwifuza gushikayo umugabo ngo harasabwa amafaranga yarasabwa nyine iciza kiravunikirwa donc mugabo rero nimba leta yorondera ukuntu bidiringa canke biyumvira kuri amasezerano kugira ngo abe inyungu kuri zina murundi wese donc niyo mutu yashikiwe byari uko no passport isanzwe ya passport ya murundi wese yo kwakirwa abantu kuko urumva ko Serbia iri kiri yubaka ikeneye abantu benshi baje kuyikorera kandi ugiye kuraba n'abantu bato ahanini usanga badasabwa ama experience ahubwo basabwa ibyo bashoboye n'ingufu zabo okay ariko rero Serbia mw'abantu mwe yarabidogeye kandi akantu mukumve vraiment n'ubundi ntabwo karyoshe cyane yuko yari yagiranye amasezerano n'u Burundi hanige ibibaye kubera ishavu kuko bahaye akarya abarundi kakaryo bagafata nabi umunsi birashoboka yuko bica bigira consequence ku bandi atari bajya bononye ayo masezerano igihugu caca tunganije neza umunyagihugu wese yaragenda mugabo nuko ari Serbia yatanze ako karyo kandi yari ikeneye abakozi mugabo baci bahagira inzira ibatwara muri Schengen donc yari Buraya muri za France Belgique Allemagne mu Butaliyano n'ahandi ivyo rero Serbia byarayibabaje irashobora kuba yaragize ishavu yuko itovyemera ko arabarundi bagaruka ushize nami ndabivugana n'abantu bigumeyo banamana karo ukuntu bo wagiye aho hariya muri Schengen ku giti ciwe yikoreye amakosa n'abatabizi ati hariya kugira ngo uzironke uburenganzira bwo kuhaba bizotwara igihe ati je nagumye muri Serbia ngo nzoba ngeze kure sigara ahubwo no tembera aho nshaka hariho n'umurundi umwe numvise akora muri company yaho yagiye kiyagiye acara haguma uyo rero yambwiye ati muri company ndimo nako nabwiye ati mbega muri yo company wanyu nta kuntu wobirikira robene wanyu b'abarundi bagumye ngaho kwakuri muzi nkunda kubasangiza ama opportunity ngavuga nti eske nta kuntu nokora ikiganiro nkabwira abarundi mu kazudiri ntuze kabarangira nabo bakajya gusoma nkuko namwe mwagiye gusoma ambwiye ati brother wo mdishani nibikunda company ndimo abarundi nishobora kubakira kubera iki barahemutse Serbia yarabaye amahirwe barahemukira izo company rero ati zarahomvye inshuro nyinshi ati uko nazo nyene nyinshi zibazijewe ku distribute abakozi babajana hajya ati rero zisa nkaho nazo zahemutse kandi ubwaza atari izo donc n'abarundi rero bagenzi nobabwira ko nimba Serbia hagoye gushika muri Kosovo harashobora gushika Kosovo hariho agence ngayi isanzwe ifasha abantu bashaka kuja muri ivyo bihugu bya Europe ariko cyane ico gihugu nyene cya Kosovo kibangikanye na Serbia muri Kosovo birashobora kujayo ni Ban Travel Agency nimba ndayivuze neza ndaza kwasigira nimero ngaha bashobora kubagana muri ico gihugu cya Kosovo birakunda nico kimena Serbia ntiyagire umuntu rero byanka mushobora guca murigira muri iyo Kosovo
nimwabona ubuzima bwaho ari nyabwose bwo muri Serbia nta Serbia zo bukigiyemo niwasanga naho Kosovo ari hatari heza nka Serbia umva biregeranye ni nko Burundi nanuzeya na Tanzania canke na Congo canke n'ibihugu bibanye donc urumva kubijamo biba byoroshe voilà nivyo rero nababwira mukeneye iyo agence ndaza kubasigira contact ngaha mugico nababwira novuga nti reka tube turarindira amakuru aramvuye dufise kuri Serbia yuko kano kanya umurundi yojayo ariko nasanze hajya habaho iminyuro nyinshi nkagira ico menya naco ndabaryana naco ndabahisha nzoca ndakibaha nyene donc rero gira sabone kuri Homme du Changement ariko je nabageza kuri ishene dukeneye kwikura kandi mu buryo bwihuse nzora ndabasangiriza amakuru munona handi ko nkoresha na telefone ku batabizi si ibintu birinda kumfata umwanya muremure mfise info zoyibasangiza buruko ndosakanye nuko duhure mu biganiro by'ubutaha ariko mugire sabone twibone bagenzi birabaje jewe ari abantu peut-être ngira batabitahura mugabe ibaze ko ushobora gukora inkuru ikarabwa n'abarundi barenga ibihumbi 10 mugo sanga ntababona igihumbi ifise biramaramaje none ega iyi info utayirose yikurikira hari gihe nayo kugira akamaro nibi atacira kumari birakunda cyane okay dure mu biganiro by'ubutaha naho butaha bye bye